Hello. Mwaramutse. Abandi nabo mwiriwe. Ivanye naho muherereye. Imana bahezaga. Hano hari ikintu gato ngomba tuganire ku bintu biriko bibere buringa cyo byarabibereye buringa no biracabandanye no. Niwe biracabandanye ibintu biriko bibere buringa. Vy'amasoro Burundi buringa. Nubu biriko biraba. And tomorrow bizabandanya. Next again bizabandanya. Because iyo umuntu agomvye guha oya sinaraye neza sindaryama kuva hamwe ejo ega twogaje hari ku mugoroba ubu naho ni mu ijoro. Okay, ndakuyoboka we hano cyangwa ivy'icyongereza. You know nejo bizabandanya musaguma mumba amasoro n'abantu bazoguma bapfa muri ubwo buryo nyine because beshi muri ntabarigwa ni Burundi muri ntabarigwa barirwa no kwamasatuwe yaba mwumva sometimes mwamwemera abantu babahanura rimenari mwamwemera abantu babahanura sometimes you know ndabose naho ndabihera bwa ndabivuga mu buryo bugoroye. Icambere ngomba kubereka hano ngomba kubabwira hari ikintu twomba kubabwira Imana ikora n'Imana idakora no kwibwira ibintu vy'Imana ariko idakora hamwe n'Imana ikora. Reka ndababwira Imana ifasha uwifashisha. Barundi Imana ifasha uwifashisha. Utifashije ntuze bitegeye ko Imana iza gukora ibintu wicaye ngaho uvyagaraye. Ibaze iki kintu, think about it. Why? Kubera iki impamvu Amerika ikomeye? Why Israeli ikomeye? Why Burusiya bukomeye? Why kubera iki ibindi bihugu bikomeye bitinwa birizwe biriza abanyagihugu utabyataka ngo ugende uko nyene? Kubera iki? Ni kubera ko barinda umutekano w'abanyagihugu. Atari ngo barasenga bonyene, ngo barasenga vyonyene. Barondera n'ibigwanisho byo kurinda abanyagihugu babo. Kubera iki aho hakurya gatoya mu Rwanda, aho hakurya gatoya mu Rwanda, aho hakurya gatoya mu Rwanda, kubera iki abantu bapfa kwivyonga bajayo? Why? Hararinzwe. Ntabwo ngo harinzwe n'Imana ubwayo. Bakomeje n'inzego z'umutekano bakomeza n'igisirikare. Ivy'Imana n'igisirikare akaba ari bibiri bijana birindiweho. Ariko iwacu no muri Kongo, iwacu no muri Kongo, Mana nzima twakwigwiza kingira igihugu cacu Mana ziga igihugu cacu rero Mana twagusize imbere urabizi Mana we ejo bundi nabone ngaho ngo Kristo ndi ku Mana hamagara na pastor wo muri Kongo na ubwi batazi cyakora ngo ni tunasi
Patwe dusengera Burundi. Basengera Burundi for what? Nabwo Burundi buzokwigirwa nubwo bujyamo ngabo vuga ngo masize Imana imbere. Uburundi buzakingirwa na begane. Yero sengu kugwa mushaka uhenereza. Yero kubita amasengesho yose ushaka. So uhereye ku Barundi hafi nka benshi. Abarundi benshi. Ntabwo mvuze bake. Nta nubwo mvuze bose. Abarundi benshi. No kugeza ku bategetsi bacu bo hejuru. Umutekano ntubabaza. Kubaka igisirikare ntubabaza. Kubaka inzego z'umutekano ntubabaza. Ico babaza babaza ibikorane. Abarundi benshi muri mwebwe. Uwavuga iterambere mu mubona nk'umwasi. Uwavuga ibikorane mugenda mugacumita imitwe. Uko mugira ibikorane niko n'inzara yinjira. Uko mugira ibikorane niko n'ubukene bwinjira. Uko mugira ibikorane ni nako n'ubwicane bwinjira. Hano hakavuze ngo twaraguhinyuye. Ko mwamenyuye genda mu Burundi turakiza ko dusenga Imana. Ejo bundi n'abantu bose minjiye gatumba. Wovuga waramenye ejo n'abantu minjiye mu gatumba nkabo. Ko mutabagwanije byagenze gute? Nibasize abantu 70 ngahe babakubisa. Wari urihewe. Wowe ucungere igihugu wari uri. Wowe ukunda igihugu wari uri. Wowe ufise ngo wari uri. Barinje barica barakeka baragenda. Iyo ngo yawe ikoresha iki? Buringa. Ejo mwijo. Abantu ndugwe niba basokoyemo. Mwari muri. Ko muri gwamana nake, ko muraramana kinzura. Banyuze kuri mpaka muvuga kiraririwe. Banyuze mu Rwanda. Banyuze muri Kongo. Ubwo bugoryi butuma mugoma yuko abantu bahora. Muzaguma muhonde kwa mpaka. Ivyo migira ngo mukunda igihugu, mutagomba yuko abantu bavuga. Babatoze n'imitwe, muzaguma muhonde kwa mpaka. Imana ntabwo ikorana n'abantu bigize injiji. Imana ikorana n'abanyabwenge. Listen, nta muntu n'umwe akunda ikibi iyo kibaye mu gihugu runaka. Ariko usamaye wapfa. Hapfuye n'abantu 5-6 n'ibigihombo ku gihugu. Hano harabuze ngo gutagira ngo ivy'ubwenge. Mwe mugira ivy'ubwenge abo binjira ngaho kubaryonga bacahe. Ko mwe mu bisubwenge. Mwe ko mufise ubwenge bigenda gutenga abantu binjire mu gihugu urimwo kandi hacungura umutekano bakica abantu bagasohoka. Wewe ufise ubwenge bigenda gute? Dora ufise ubwenge kundusha bigenda gute? Abo binjire abantu bakarimbagura ntagire n'inkoho ngaho muvuga ngo mugwane nabo. Bigenda gute wewe ufise ubwenge cyane kundusha? Gusobanura ibintu cyane kundusha. Listen, hagezaho twege I Burundi tubake inzego zikomeye ku mpande izarizo zose. Dukomeze igisirikare umutekano mu buryo bufatika. Hamutamuro ushobora kwinjira mu gihugu ngo atobe igihugu asohoka uko nyene. Ariko bamwe miririmisha ngo intambara izohera mu rugo kwa runaka. Ngo iherereye iwe. Nareko bariko birabukumurira gusa. Listen. Hari imvugo zibiri nakonsa. Imvugo zibiri nakonsa. Imvugo zibiri nakonsa murazizi. Kisekedi igihe yariko aritoza. Yavuze ngo je ngo ningo ni mu mara kuntora ngo zongenda ngire inama n'abadepite. Niko yavuze.
nzogenda mbanze kugira inama n'abadepite mbanze kubabaza tujya tuza mu Burundi perezida wacu avuga ngo none ku Rwanda rwaduteye ngo tugire gute nta kundi aho ni mu Burundi sije ndabivuga mwebwe yu nimba widi kiwerewere ni mwe mwabivuze wowe akiwerewerewe niwe baguteye uvuga ngo none ngire gute iyo ni video mwasohoye ntabwo ari je munayisohoye mwebwe mwe mwayisohoye ngo none tugire dute uko twatewe ubaraje badutera mu gatumba none tugire gute simwe mwabivuze mwebwe nyene ko mutari biwerewere kubera iki mutateye muvuga ngo none tugire dute simwe mwabivuze sijeho mwe muri n'ubwenge mugabo ubwo bwenge bwababwiye ngo none tugire gute nini vyatari biwerewere nkuko no muntu areka aravuga nga okay ndemera mbikiwerewere muco mujyabo kamurabe Kagame ivyavugiye mu nama muri Ethiopia ivyavugiye mu Rwanda nivyo yabwiye abanyamakuru b'abanyamerika yavuze ngo nihagira uwihenda kamera mu Rwanda nta ruhusha nzokugera asaba umuntu numwe nani nzokwica King Man nivuko zitandukanye iwacu twavuze ngo none tugire gute ubahaye izira ivyo uvuga baravyumva siniko mbwa yuko mufise intege nke ivyo muvuga baravyumva hano hari ibigoryi biriko bivuga ngo kuvaho wavugiye ngo gatara kibe ngo mena gihinduka nzamindura ibimwe muri mega muri bigoryi nkuko ko nuza nigitekerezo ngo abafashe mutangura kuvuga kunyene kwasaza reka rero mugube muhondwa uno munsi nuwa bahamagara ngo hari kintu nubuye hano akabahamagara ati ibindi bihugu na mu Rwanda kumvise ahantu hari kwa umutekano muke hakaraba amakuru ziwumvise urashobora guhamagara inzego zo mutekano ukazibwira hari umupango numvise ariko mu Burundi ndubu navugana reka mpamagara abantu abo bakuru ndababwira ahantu numvise gutagenda neza nta numwe apfa kwitavye mu Burundi bakubwira ngo uri kijuju okay reka nkomeze kubika ijuju namwe mukomeze mubibonesha amaso mubibona munakomeza bikijuju urumva no muri Kongo ngo bazoza kwinda gukoresha inama ariko Kagame bavuga ati ari ubu nyene jewe nibihenda ukantoba ndagutera kandi ndakwica avuga nta nimbabazi nani kigongwe nta nimbabazi ubu niwe mugabo mwebwe barinjira bakica abantu makamabo none tugire gute none tugire muguma muri tugire gute nta nubwo tubona muri ko barakomeza igisirikare nta myitozo ya gisirikare ikomeye tubona biba bigaragara ntabwo tubona muguma mu madefire muguma mu bikorane muguma gusenga gusa nandi mu bikorwa nta na kimwe bazoguma bingira batoba umutekano muvuga ngo muri ko murasenga kuko mutagomba kwita ku mutekano w'igihugu ni mu magambo honyene now reka na bibiri ribanga byumvwa nabake murakoze cyane hari kindi aya majyamo ngumanda nisa nk'umuntu ari karabika wa mugere muri Argentina hari umugabo agiye ku televiziyo avuga ngo nejo kandi nacu bisano mu Banyarwanda bari ko barakivuga avuga ngo president ari kuri televiziyo ngo president ngo nagomba telefone cyunda kubwira ubwo nyine president cyangwa telefona ari kuri live ku televiziyo
mu bindi bihugu ati umunyagihugu asanzwe perezida ndagomba telefone ishobora kubwira now iyo yaba mwebwe mwumva apane gukubita urutoki ngo uwo mwica mwo kwakiriza impanuro kubera ni nyungu kuri mwebwe ni nyungu ku gihugu je ntandukanye n'ivyo birofa by'iprofete ngaho biza bibahenanga ibintu bimeze neza nibahite bakubabwiza ukuri listen sendi defder je nayemera ndayifana ndabemera ndabafana intambara mwanyuzemwo je nanje nanyuzemo ndayize ndazi kuntu mwagwanye I know kuntu twiruka twamadohunga I know ivyo mwageze ko ni byinshi turabizi nane mutabizi kandi mwarakoze nubu ndacyabashimira me uburyo muyobora ni nabi ndakababwiye umunsi mugoma mwanyumvuriza kuko dufise nibanga ndiko nabibira mugoma mufate nabo cyangwa muge muti mwiki hari abanyagihugu bahoze batavuga ukumvuga ariko bibari mu mutwe no mu mutima haba muri inbox mwibanga ni abadede nta muntu numwe bavuga neza no mwibanga nije ndiko nababwira kuko je ntabwo bangira abandi bo babivuga bagomba kubateranya no kubaharabika because mutwaza umukazo too much mutwara abantu kwiba force bitandukanye no kwa bahandi batwara kandi mu ntango mwageneza ibi bituma abanyagihugu aho bari bakubita urutoki ni navyo bizokugururira imiharigwana kureka ngo binjire indani mu gihugu babakomeshe nimba wumva ubanza utegera amatwi neza mu niko ndavuga if you understand what I'm talking about ugura amatwi mu niko ndavuga nabo ndiko nabwira nabe ntaba dede ndiko nabwira nabe niyo mugubiza ba power listen sivuze ngo hari abategetse ngo bakubitisha igikenye bike no leta yahaye nguvu abadafise nguvu zo kwakira izo power babahaye ni kuvuga ngo hariho ugwaruka ruto ubwo gwaruka rushusha amaraso ntarugo gwishi muri go gwigeze kuza kugwana ngo rumenye ubukana bw'intambara ubwo gwaruka ruca gwitirira umugambwe mwebwe murimo ngo wasende defutete kubera mwebwe rero muri ku butegetsi uyu munsi ntabwo mugwanira iterambere ku gihugu mwe mugwanira inyungu z'umugambwe wanyu that is why do mukora byinshi hazoguma havuga umugambwe naho hazovuga ibikogwa ubwo gwaruka gwamara kubura akazi nico rukora rugaca gwikika nkaho rusapotinze leta rukigira ngo ruriko rukorera igihugu mugabo kubera rutagira icyapfo ni cyaruguru rugaca rucika abagizi ba nabi bari behind y'umugambwe nta muntu yorara kizura ijoro leta muravyumva nta muntu yorara kizura ijoro afise umugore n'abana atagira akazi ngo atahe uko nyene atawe yambuye atawe yibye
ubwo gwaruka iyo rumaze kugirira nabi abantu rubabwira ngo urabuzije ndimbonera kure kumena bagize bana muvyuva neza ntabwo uri kuvuga ngo senze nafite ngo muri rusange ngo ya nabi no gwagwaruka urabuzije ndimbonera kure ndazi iyo wewe ugombye kumuhaririza aca yikora kuba mukurira bazi yuko bamwubaha akabwe baguma bagirira n'abantu bakigira nk'abariko bakizura umutekano w'igihugu mugabo aribo bagizi bana bizatuma n'abandi bantu bace babavamwo bemera bakaza kwifadekanya n'abagizi banabi abaje gutera igihugu bati nimwinjire mu batere mu bakomeshe kuko hariho naba muri izo mbonera kure bakorera mabi bari abandi bantu bekabananira uburyo boshobora kwitwara kuko izo mbonera kure ze muri ugo gwaruka bibavuga ngo twe turazwi ariko bigacaha mpande pemene akaruye baza ati genda wica bari yabukebuka mwe mugasanga muri ko murasubiranamwe baza babica kubera babuze yo bitwara muca mwitwaza ngo bahatugaye kubera ko turi mu mugambwe but the problem is you. Hagezaho leta ifata urugwaruka nimba igomba ko bigenda neza mu gihugu ifata urugwaruka nisubire kuruha ijambo n'iryo na rimwe kugezaho urugwaruka nirubona umusuma nirubona umugizi wa nabi rutangira raporo kuri polisi cyangwa urya mugizi wa nabi wese afatwe ajyanwe kuri polisi niyo muha uburenganzira power urugwaruka ruto mwegerera muzasanga amavuye ku butegetsi kandi ndabirahiye ku izina ry'Imana kurya mwinjiye ni nako n'abandi bazokwinjira. Ikindi mugabanye gutera ubukene cyane abanyagihugu kuko mugiye kuraba abantu benshi n'abantu bagomba gusohoka igihugu beshi barundi siko rabahenda beshi nabagomba gusohoka igihugu beshi ibi rero bitandukanye no mu Rwanda ho bava hanze bagaruka mu gihugu ariko twebwe iwacu haba muri Kongo no mu Burundi tugomba kuva mu gihugu tujya hanze. Iyo Kagame agiye muri Canada akaja muri Amerika abwira abanyagihugu babo ni muza mu gihugu mucubake uzubona basubiyeyo. Evode muramubona umushinga amateka Evode yaba muri Canada yavuye muri Canada perezida ruwe bihuye ingo ukorera igihugu arata Canada araza mu gihugu n'abantu rundi gwaruka gushiko mu Rwanda ruguma ruzanira u Rwanda mugabo twebwe barasohoka niyo muguma mu bigwiza uko basohoka bazogenda kwiyubaka. Amusere ntabwo ni kurasaka bazogenda kwiyubaka. Ikingira ngo sinakibandana ko gose cyane mugabo ndagomba kwivuga number 2 ntabwo mugira impuhwe y'abasirikare babagiye kugwanira muri Kongo. Abanyagihugu barabibona tuguma tubabwira naho munuma hari imbuga zivyerekana abarundi nibahoze kubera batabizi. Ejo mwarabonye urubuga rwatangaje ko hari abasirikare bafire muri Kongo nta mutegetsi n'umwe yahagurutse ngo abahumurize. Hari abantu bise ngo bimbonera kure n'amazina barabavuze barabatanze ngo bazize ko batige muri Kongo nta mutegetsi n'umwe yahagurutse ngo abahumurize. Rijya nishavu mu banyagihugu niba hari nk'umuntu abatikura bazomushana ibyo kurya babaraze mu mazu kandi haribwo muzovuga ngo turagiye kugufata bazokumena mu gihe abanyagihugu bazoba ariko barahaguka kubera icyo kibazo. Mugomba kubigarura hagufi hagize abasirikare baguye muri Kongo turabizi bari mu ntambara nta wavyanga gufashanya turavyemera tizoke nihagire umutegetsi ahaguruka barundi sorry twabuze intwaza ngabo y'igihugu
twabuze umugenerale, twabuze umukomanda n'imiryango yihangane. Mufate n'umunsi umwe basi wo kumunamira abantu babone yuko muri n'umutima w'impuhwe w'abasirikare mwari gusa muri Kongo. Hayandi makuru banava hanze avuga ngo abasirikare bavuye muri Kongo baje mu Burundi muca mu mafata mukabafunga. Ayo makuru arahari. Ni mu bigiruko abasirikare muzoruka muri Kongo niyo babona basugerejwe hako bazavuga ngo dusubire iwacu twicwe, dusubire iwacu dupfungwe, bazafata umwanzuro wo kujya gukorana n'abarya mwitwa basi mugo bamuvyibe cyangureke. Naho nzaba napfuye you will see it. Iya bamukunda igihugu mama gitekereza. Iya bamukunda igihugu ibyo bintu mama bitekereza. Kuko ni ibyo bintu biguma bijya mu matwi y'abantu. Muri ko mutuma biruka. Ejo bundi marabonye perezida wacu yatangaje ko abaganga baheze bahunga. Sijewe perezida wacu niko avuze. Yareke avuga ngo abaganga bariko barahunga nibagaruke bakorere mu gihugu. Murumva ko gahomba muri ko maragira. Abaganga bariko baragenda. Waya niba ukunda igihugu udatekereza ngo kuki aba baganga bariko baragenda. Umushahara ni probleme. Aho bakoze bahembwa haheze n'amezi 5 badahabwa na 10. Iyo bitwaye bimara umwaka batarabisubizwa mu ngiro. Niyo mpamvu basakoka bagenda. N'abantu bogiri umumaro igihugu akabari bo kumesa bagenda. Abanyabwenge akabari bo bagenda. Abasisanguza akabari bo bagenda. Hazosigara abantu atari cyo bimari hamwe n'abazoza bavuye hanze babandi babanyabwenge. Bazoza bavuye hanze aribo bazohita babatera ikibazo. Kandi ntabwo muzogenda ngo mugomba kubwira Uburayi cyangwa iyo bahungiye ngo duhereza abo bantu. Kubera buriya Burayi bubanza kuraba valumwe mufisi. Uburayi bubanza kuraba ibitekerezo mufisi. Reka babwire M23 mwabonye ibintu yakoze. Ibyo yakoze mabibonye. Ni kuvuga ngo iyo oni ndubwenge iyo oni ije muri Kongo canke ikazi Burundi oni kababaza ngo turagomba kubona abo bantu muvuga yuko bavuga ko mwahohote mwege mubazibirira ku kibuga c'indege ngoma ndabereke akakana wigira umuhanga cyamureke unuke cyamureke ndakwereka akakana aho umuntu akurushiriza amandi mubabuza ngo ntibinjire no mu gihugu. Nta nubwo mwemera yuko baza kuraba ibyo bavuga ko ari ibyo cyangwa ko atari ibyo. Iyo mubangiye bigaragaza yuko muri abagizi ba nabi niyo mutoba muri bo. Siniko muri abagizi ba nabi no nibitekerezo. Nimba takiriwe wiyagiriza uravuga uti karibu reba M23 mwabone ngene yarise ujya munyamakuru w'umubirigi n'umunyamakuru wo kuri Anamari Al Jazeera yinjira mu karere kose M23 yafasha bamaze imisi n'abariko barazunguruka niwe bagiye gutanga amakuru bavuga ngo ni leta ya Kongo iriko yica abantu ntabwo ari M23 usi ukurusha ubwenge. Ifashwa gute bakushira ubwenge kubera Kongo yo ivuga ko M23 ariyo yamaze abantu hariya uko nyene mugaba abanyamakuru baje leta ya Kongo imera yibanza kunana ariko M23 bati nimushike mirabira
uwo ntabwo wamukubita mu gihe ariko avugirwa n'abariya b'Iburayi. Ntabwo wamukorako mu gihe ariko ashigirwa n'abariya ariko atangirwa raporo n'abariya. Wibuke ko muri Afrika wewe ziga mwoho nyinshi utazikora. Wibuke ko muri Afrika wewe atabigwanisha ufise byahagisha ubanza ubyibika mu mutwe nga uvyibuke. Wibuke ko Amerika cyangwa Uburusiya buje bagusaza muri Afrika we natwe bise ngaho wabasubiza uko nibyo tubirabyisho muri Afrika biva muri bo. Nimba bashigikiwe nabo nta cyo bise bariyogora nga no musu bagombye bagukuraho bakishiraho bagomba. So ndikora ndaba nkuvanga ibintu me cyo ndiko navuga nimba mugomba kwiyegereza ivyo bintu mubishira ku murongo iyegereze n'abanyagihugu. Abanyagihugu bari mu bibazo bo babe hafi. Inkozi y'ikibi muyihane ku mugaragaro. Mu gisirikare mukomeze umutekano. Hamwe dufuma twumva duti hari abasirikare b'i Burundi bapfuye bariko bahangana n'iyi migwi yaje gutera mu Burundi. Iryo ni shema niteka. Mugabo kumunga abantu binjiye mu gatumba bishe 200 bagiye nimubasubize ngo baje buringa bishe ndwi bagiye nimubasubize yamanike. Murakoze cyane yamanike. So gerekeza mu bishiramo inguvu. Mureke kumva umuntu mu maso ngo umuntu abana mugabane ibyo migira ngo amasengesho y'ubupfu. Hano hari umuntu akavuga ngo wigira ngo ubwenge nguri kirofa. Ikirofa cyaje. Ikirofa ndi kirofa nabyemera ndi kirofa. Wowe utari kirofa bariko baza gukuramo 200 babiki. Bakagenda ntubasubize. Umva nawe umunyabwenge. Umunyabwenge. Umunyabwenge pe. Jewe ni kirofa ndiko navuga bino bintu. We baraza ngaho buringa bakicandwi ntubasubize. Bakapfa bakagenda. Nzira bagenda kabari basubizayo. Umunyabwenge pe. Umunyabwenge cyane. Umunyabwenge. Wowe umunyabwenge abasirikare b'igihugu bakorera igihugu bagenda hariya bagafasha abo muri Kongo yamara kugenda gapfa. Nunashinga n'umunsi wo kumukubitira isaruti uri umugabo wari n'umuhari. Umunyabwenge agapfa nk'akabwa. Umunyabwenge. Cyane gose uri smart. Je ni kijuju pe. Ikijuju. Wowe umunyabwenge ubishinga mu masengesho. Abantu bakaza bakikorera ico bagomba. Uri umunyabwenge vraiment. Wowe uri umunyabwenge kubona ngaho abaganga basohoka igihugu bakigira gushakisha ubuzima handi na president akavuga ati mugaruke uri umunyabwenge vraiment. Ivyo bintu bituma abaganga biruka. Uri umunyabwenge kweli. Uri umunyabwenge vraiment. Uri umunyabwenge pe. Uri umunyabwenge pe. Ubwo bwenge ndagushimiye vraiment. Je ni kijuju vraiment. Ndi kijuju pe. Wowe uri umuhanga. Ibyo bituma kuri hari abarondera pafe barondera passport. Abanyagihugu batonda umurongo atabuntu by'ubuze bagiyemo ariko bashakira za passport n'ibindi. Uri umunyabwenge kweli. Ya discool uri umunyabwenge. Uri umunyabwenge cyane rwose. Mu bukomereza mu bwenge nyene mu gumana mu bwenge nyene ya discool. Gende kijuju vraiment. Ubwo gwaruka rakizurizo ijoro. Ko muranga rutagira n'ibyo rukora. Ugacha ruje kuryama. Muri abanyabwenge cyane. Nijambere ndabibonye ku isi aho hari ugwaruka ku murango rudakora. Mwijoro rugakizura rukagaruka rukaryama rufise umuryango rukabaho. Muri abanyabwenge kwera. Ndikijuju sinaretse ko biba. Ndikijuju bro. Nyamara abanyabwenge. Mu bikomereza ko nyine. Yamavye nashoboka Jefisi zo power no kuranka Kagame ubushingiro bwose ngabanza kubwugana tukabanza kwita ku mutekano w'igihugu cyane. So dukomeza gusengera Burundi dukomeza dusenga dukomeza duhana ibitekerezo
abo mumva bavuga ngo ivyo tuvuga ngo turabasevya nizo nkozi z'ibibi kubera iyo bakunda igihugu babemera ko tuganye babemera ko tugisenga babemera ko duhanahana ibitekerezo iwacu murabizi duhisaka akageso ko kugana naho nawe nano hari ikintu kitagenda neza muri kuri telefone abakuru ibintu biruko tubatoze ibiganiro bukebuke ntabwo bemera ariko mu bindi bihugu barakwemera bakakureka ukaza ko babwiye ariko ntabwo bemera iyo babonye uvuze bakwitwa umwasi tuba twabasengera imitima yabo ni kumeze bakwitwa umwasi twese turasengera abadukurira bareke kuzana urwo rwaruka rutazi ruva niyo rujya bagwinjiza mu bintu rutazi ugasanga niko ruko rukora mabi hanyuma abanyagihugu bagatangura gutuka leta ariko bera ubwo bwana bw'ubugende bw'ubushonji bwabuze ico bukora mugaba aribwo buriko butugisha izina rya leta ugasanga naho mugamwe CNDD-FDD wiyubashe ubwo bugende buto bagiye barakubitamwo n'ubuntu buteza umudurumbano muke niyo mu bikomeza ndabarahiye naho nzaba napfuye intambara muzayibona naho nzaba napfuye kana atari kera intambara muzayibona niyo mu bikomeza niyo muyigarura ibintu bizagenda ku murongo mubuzi muri leta mugabane gushira abanyamigambwe gusa mucanga cange abari mu migambwe yose baje mu buzu bwo bwose hakora itegeko ryo ku gihugu gusa urenza amategeko abari wabihanikwa ariko mu mpande z'abakuru mukagwiza y'abanyamigambwe mu makomine ba mistane ba chef de zone abo bakora mu biro by'umukuru w'igihugu hakaguma bagura abanyamigambwe gusa hazogira abandi baratara turagomba ko tugabura abo nyene bazova mu turagomba ko tugabura ni nabo bazokomeza intambara kandi nabo mwibuke bafise abafana nabwo ari mege gusa bafise abafana namwe mukagira abandi n'ubwicane ku bundi niyo mutabishira ku murongo bizaba mu Burundi bongera bakaza ikintu cyo guhana umuntu wese akoza mabi naho yoba uwitwa ngo umukenyera rugamba uwo mu mugambwe hejuru umuntu wese akoze ikibi hahanwe n'itegeko ry'igihugu ry'u Burundi nakingigwa ikibaba ngo nuko yitwa umunyamugambwe mugabanye ivyo urukango ngo guhenda abantu ubabwira ngo jewe urabutse ngo jewe ngo ndumuntu uzeya ngo jewe ngo ndumuntu uze ngo ntumurako abo bantu bahanwe mukurikirana aba bantu tubona batanga mu makuru bavuga yuko ngo bishe umuntu runaka abajenare banaka ntibitse n'amazina ngo bishe umuntu runaka harabo muri babitangaza bakavuga uwo muntu ko yabuze bakavuga n'uwamwishe wari we bakavuga mwana nkejo bundi narumvise amakuru bariko batanga ngo hari imbonera kure ngo zinaho ngo zishwe nana byumvise nyuma ari hese hariho ngo bazishume ngazage muri Kongo ziragaruka numbaza ababitangaje bavuze n'uwamwishe n'uwabishe n'uwatanze iryo tegeko abanyagihugu ivyo byabakubitiye mu matwi sijeho kibazo abanyagihugu byabaguye mu matwi baravyumvise byabaye kandi abo bantu bo babaza ngo twereke uyu barihe ntabwo muberekana iyo nindi problem iyo abo muvuga muti babeshe bamantu bavuga yuko bishwe ngaba abarundi babona yuko bari abantu bariko barabesha ugasanga baratujije mugamira ceceka babahaye amazina n'umuntu w'umugenero ngo akora nimba ari mwiperereza nimba ari niwe yisha babantu bajya abantu ntibasubira kuboneka bagiye burundu nitubabona amazina mwayahawe tukabona n'urukiko rwo Burundi ntabwo riko rakora amatohoza ngo ujya muntu bavuza vatwe yinindi problem uba muyongera mu hindi ibintu byose bishiramo ubwenge kugira ngo dukomeze igihugu cyacu kube cubakiye ku muco cubakire kugwana cubakire mu mbaraga cubakire mu bikogwa cubakire mu iterambere cubakire no mu kubahana twese bari rusanga hadakoze umugambwe nivyo twanyuzemo murabizi twabigwanije ntabwo tugomba ko twabisubiramo
niyo tugomera yuko dukura nk'ibyo nabo bakoze hazuza abandi bazusanye nkuko natwe twabasanye namuna bana jewe yavye nashoboka president tugahura namubwira ibintu yashobora gukora akaguma ku butegetsi gushika apfuye ndiko naye babwira ninga iyo aba president wacu umuntu ategera ati ingo karibu mico itekereza pe namubwira ibintu akora gushika apfuye akigeza avana ku butegetsi kandi harego mu kugira mu mwana ariko musana ibintu bikobwa ugasanga abantu ngaho mbavuga ati jera nakwesha nk'ubu uwogira ibarura perezida wacu turamwubaha turamukunda ariko muri misi turimwo abarundi benshi abumva madyumva abarundi benshi wayo kuko hari ibintu bina bitagorowe n'amajambo menga ntabwo hari tuduca amatari twiza hano hari ubagire ngo wamubwira gute ngo kandi ngo hari itegeko ngo shinga ngo ry'igihugu ryatuma gumaho bijya tegeko shinga rirahari ndavyumva ariko nazi ko murose umuntu abashikirira ibintu ku murongo ibyo gutora ntabwo byo kwigwa barabaza mu mutwe tuvugisha ukuri naho hari itegeko shinga hari ibintu nk'ubu perezida yobahari umuntu wese arenganijwe perezida akaba hageze akamutunganiriza ubwo nyene cyangwa abo yatoye bakaba bahageze umuntu wese adafise akazi akamufasha gushaka akazi akaba ariko bakingana zirikoze ubuzi abanyagihugu umuntu yanamuvugana nabi mu buryo bugaragara akamusabira imbabazi mukaba mubibona akavuga ati ndamubabariye no muntu mukaba n'urukundo perezida afise akaja mu gasho ejo nabonye abagerageje gufungurwa ati okay this is fine ariko agahimbabazi abashoboka mu buryo bugaragara hanyuma agafasha bamwe bame kubakira n'amazu mu buryo bikunda amababara tukabona ngahari karakogwa amatara ngaho tukabona ariho kuva hageze na matara gicika amabarabara ni nayo igitoro ngico naho yaza ivyo byose amaze gushira ku murongo akababwira ati mutubabarire amafaranga tugomba gukoresha amatora akurikira reka tuyakoreshe umugambi runaka tubakira abanaba tubaka ibi amafaranga y'umwaka ni menshi nukuri ari perezida gorora ibintu natwe mavuga bati nukuri nakubabesha mwavuga bati ufise ahubwo umugabo ugurutse ufise igitekerezo cyiza bigira uko nyene nk'ubu yabamubona perezida ngaho hari indege kuva hageze yatiburiye mu Burundi ati niyo ndege tuko turagura yo ariko nagerageza kugwana mu myaka mu myaka 2 cyangwa mu myaka 4 mu Burundi nzobe maze kubarosa ko indege zibiri ndiko nagerageza uburyo bwose bushoboka aho umurundi mu myaka 2 azoba afisa akazi no ngiye kwijya bazoba afisa akazi kandi ka leta yashinze amabarabara y'Igitega ububanza karuse hehe yose azoba yuzuye ko amatara ku mabarabara kandi mabarabara yose azoba koze ndiko nabasezerano yuko umuji wa Bujumbura uzoba wakaka aho hose bakaje mubona ibikorwa emwe mwamubwira muti perezida burigumiraho niwe ababwira ngo tora mwavuga muti uri umusazi none uri kumuhora kingaho mwabivuga icyo tugomba nukubara ibintu bigoroye nta kindi ntabwo tugomba ibintu bigoramisa wowe uri kuvuga ibyo ntibyakunda niko udafise mu mutwe niyo mpamvu uvuga ngo ntibyakunda yaba ufise mu mutwe wumva yuko hari ibikunda ibintu byose biganira ibintu byose nibiyago kuko mwana goma ni itegeko shinga ry'igihugu rirahindurwa n'abacamanza na perezida wowe utabwiza amaruha barihindura bawurigero akavuga ngo no ngo niryo hindurwa itegeko shinga ry'igihugu muri Afrika ni bangahe bategetsi ni bangahe ba perezida bamaze guhindura itegeko shinga ry'igihugu ni bangahe benshi perezida Putin yabikoze gute nibongeye ko iby'imyaka ntuza Museveni yabigize gute niyongeye ko iby'imyaka n'abanyagihugu barabyase konga bataje bati Museveni bakoze amakosa reka tugukure kandi ari hinduye mugabo azi imyaka yarakwiye kugarukirizaho kuyobora kwiwe nundi yabikora probleme nuko mwe mugaye nimumva ngene byashobora gukoreka vyumva umuntu yugurutse nyene wowe utugurutse nta kundi komeza uvuga ko bidashoboka
benshi muratora no muri Afrika ibintu byamaze gukoreka bijya mu bwo mu matora byinshi byamaze gukoreka byinshi biba byamaze guhera bamamaze kubiheza muganga gusa gutora ibintu bo bamaze kurangiriza kuva kera ngo twatora amafaranga gusa muri ko murasesagura ngaho so God bless you sa turasengera Burundi rusengera n'abo bantu babuze ubuzima bwabo rusengere ati Uganda ngira azokugwaho n'urupfu ya niko tubibona kwe se rusengere abo mu Gatumba rusengera abo hari abari abandi babuze ababuro munsi se turaremeshanya se turahanana n'ibitekerezo atanze ngo dusuzuguye atabategetse tugaye atabategetse dukuye kagashambara me dutanga igitekerezo mu bintu tubona ko byashoboka kubera Burundi twese turabukunda nta muntu yanka Burundi home always is home okay nzabivugaho hanyuma ngo kubijyana ngo n'ukuntu ifaranga ry'Uburundi ryagera agaciro tuzabivugaho hanyuma nabyo byataga agaciro nabonye ngo $1 rimwe rigeze ku 600 n'amajyana ntakundi muza muri hangana ya murakoze cyane